hariho rero n'ayandi mahiganwa twimirije ariyo championnat du monde izobera muri Hongrie a Budapest. Uyu mwaka tuzoronka abanonotsi gushika muri uyu mwanya batandatu. Abo bamiganwa batandatu reka ndababasomere. Hariho Kwizera Rodrigue ashobora kuduserukira mu metero 5,000 canke 10,000 mwibarabara kuko vyose yabironkeye mwo amaminima. Akabaho Olivier Irabaruta akaba azoduserukira nawe nyene muri marathon. Hakaba Francine Niyomukunzi yararonse minima kuduserukira mu metero 5,000 kuko afise umwanya mwiza cyane w'amasegonda 18 n'ivy'ijana 64. Hanyuma hakaba na Egide na Karutimana nawe nyine azoduserukira ku metero 5,000. Hanyuma na Onesforo Nzikwinkunda azoduserukira ku metero yo muri marathon hamwe na Eric Nzikwinkunda. Twibaza yuko ashobora kuronka umwanya wo kuduserukira muri ayo mahiganwa, na Francine twibaza yuko ashobora nawe nyine kuronka uburenganzira bwo kuja muri ayo mahiganwa, eka ndetse na Celestin Ndikumana ashobora kuronka umwanya mu minsi zo kuduserukira mu metero 5 canke ibirometero 10. Igituma navuze yuko hariho abanonotsi twiyumvira yuko bashobora kuronka imyanya yo kuja muri iryo higanwa mpuzamakungu rya championnat du monde, nkavuga Francine Niyonsaba, nkavuga na Eric Nzikwinkunda na Celestin Ndikumana, nuko imyanya ya qualification itarahera kandi mbona yuko bashobora kuzoronka iyo myanya. Mugire imyanya ya qualification itarahera tubona umuntu ayegereje n'amahiganwa atarahera, tuba dufite icyizero yuko bashobora kuronka iyo myanya. Muri ayo mahiganwa rero Burundi tumaze kuronka amaminima y'abatlete batandatu. Abo batlete batandatu nubabwira yuko ariho ko kuva amahiganwa Burundi buyajamwo nta na rimwe twari bwarenze abatlete 4 nimba ntihenze. Rokoro twari twayigiriye muri championnat du monde yabeye Göteborg igihe twari twaserukiwe n'abanonotsi 4. Urumva rero yuko muri aya mahiganwa tugiyemo ya championnat du monde midari tuyeruka kera cyane, ari nacyo gituma twizeye mu bikorwa twakoze yuko dushobora kuronka abanonotsi baduserukira neza.